Danora! Danora! Ngwa hano. Ça va, chérie? Wewe wibaza kurinda mwiyenzo. Wiyumvira we kurinda, wiyumvira mu mutwe wawe wibwira. Ku butaka bw'amahinguriro ya filime mu Burundi hagiye kugwa isano kabisa. Hagiye kugwa isano, ndavuga ati hagiye kugwa ikibombe, igisasu gishobora guturika kigaturitsa imitima y'abantu bakunda filime. Iyo nayo si yindi, ni filime bataziriye Suwa, filime iriko iraboneka ko iriko irerekanwa cyane ko igiye kuza muri Indasakaru 5 maze ari filime izobica bigacika kabisa, ari filime izokundwa cyane, ari filime izoba ifise inyigisho nyinshi cyane. Iyo nayo si yindi, ni filime bataziriye Suwa izokinirwa hariya kwa Mr Nsoro kwa Ribat, hariya iwabo w'ifilime nziza, iwabo w'ibikorwa byiza, iwabo w'ibintu bimeze neza biryoshe kandi bisa neza. Ndakubwira ati iyo filime nimba uyikumbuye cyangwa uyinyotewe, basha ndakubwira ko uyikumbuye utarayibona, nimba uyinyotewe nakubwira ko ubanza kunyarukira kwa Nsoro ukabanza gukora subscribe kugira ngo uzobone ino filime kabisa iryoshe imeze neza. Ndakubwira ati hano iwacu kwa Miracle TV 7 twama tubazanira ibikorwa by'abarundi biriko birumvishwa, biriko birakundishwa abantu, natwe ukababwira ati Nyaragasa hariya aye birahiye, hariya kwa Nsoro ibintu bimeze neza. Ni ku munsi wa mbere itariki 6 neza na neza uheza ku enjoyinga muri Pasika, uheza ku enjoyinga na pake, hama ucuza ku enjoyinga na filime bataziriye Suwa. Mbega Suwa gisigura iki? Ndibaza uri kurumviriza Suwa urumva ko umenga ni izina ry'umuntu, kandi koko ni izina ry'umuntu. Mbega Suwa yari yabaye iki cyatumye bamwita Suwa? Yari yahuye n'iki? Ni Suwavisi, ni Suwavyishi, ni biki? Ibyo byose ni ibintu ushaka kuzotahura neza na neza numara kwinjira neza na neza mu gikorwa, muri filime izoca kuri YouTube kwa Nsoro ku munsi wa mbere itariki 6 bidahindutse. Ariko ibi bintu by'abantu bahungu nabo nyine batanga guhindagurika, wenda bafashe no bashishura no bavutagura bikomeye cyane ko nabo batanga guhindagurika. Ariko nibaze ko bino bintu batazohinduka. Ino filime rero nibaze ko uzoyibona mu ba mbere, commentaire yawe izo bwa mbere, like yawe ya mbere, maze ibintu byose bimera neza. Kandi akubwira ati igikuru no gukurikira ibikorwa by'abarundi, gushigikira ibikorwa byo mu Burundi, gushigikira ibikorwa by'abarundi kugira ngo bandanye bibera neza. Nakubwira ati filime yanyu baraye bayirangije, ariyo yitwa Feluge, barayiheze, nimuzose kuyinyishuza iyo yarayigiye. Ndakuzaniye filime yitwa Suwa, niyo mu minsi mutangoye gukurikirana. Reka ndakubwira ati ndagukunda cyane. Ni one boy Valaskira from Chenti Paradise KBBC. Iyi ni Miracle TV 7. Ntiwibagire gukora subscribe, ntibagiye kurikinga video, ntibagiye gukora commentaire. Ndabwira ati mu minsi naho ndakuzanira ibikorwa by'abandi, hariya kwa Fanira Vine, hariya kwa Abel Ndiwayo, hariya hehe kwa Satubiwe yarayatwize. Mana yanje we byuzi ahubwo nimba taboostinze ndakumugurira kantu kubera yaraye atwitse kabisa. Kandi ndakubwira ndakunda cyane. Ni one boy Valaskira. Ciao ciao, hasta la vista.